muri uyu mwaka rero urangiye ibihumbi 2021 ushira ibihumbi 2022 ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi bwaratunganije ca kibazo ca leta co mu mwaka w'icenda gitanga uburenganzira bwo kuja mu mashure y'inyuma y'ishure shingiro. Abanyeshure bakoze ico kibazo bangana n'ibihumbi 70 n'abanyeshure 8. Muri abo abanyeshure bangana ibihumbi 28 n'amajana 866 baronse amanota angana canke ari hejuru ya 50%. Ni ukuvuga yuko abanyeshure bangana n'ibice 41 n'uduce tubiri kw'ijana ugereranije abakoze ico kibazo. Duhejeje rero gukoresha ico kibazo tukamenya n'amanota baronse, twaciye turaba ico twofatirako kugira ngo dutore abazoshobora koko kuja mu mashure y'inyuma y'ishure shingiro. Ivyo navyo tukaba twabikoze tubanje guhabwa intumbero n'inama nshikiranganji. Rero twaciye dufata intumbero zikurikira. Ubwa mbere, kugira ngo umunyeshure yemererwe kugurizwa mu mashure y'inyuma y'ishure shingiro abwirizwa kuba yaronse n'imiburiburi amanota 72 ku majana 2, no kuvuga 36% muri iki kibazo ca leta co mu mwaka w'icenda. Abanyeshure bayobewe bangana n'ibihumbi 7,772. Abo rero bayobewe bazoca baja kwiyandikisha muri ya mashure yigisha imyuga, centre d'enseignement des métiers, canke bazoca basubiramo umwaka mu gihe hazoba hari ikibanza. Abanyeshure bazokwiga mu mashure y'inyuma y'ishure shingiro afise uburaro canke amashure y'inyuma y'ishure shingiro ya leta ari mu gisagara ca Bujumbura babwiza ko bafise n'imiburiburi amanota 120 ku majana 2, ni ukuvuga amanota 60%. Iruhande yaho uyu mwaka twarafashe yuko abanyeshure bava mu bwoko bw'abatwa nabo twobafasha kugira ngo koko bashobore gutera imbere. Ari naco gituma twafashe yuko umunyeshure w'umutwa wese yatoye ikibazo ca leta ku national, ni ukuvuga yashoboye gushikana amanota 72 ku majana 2, azoja kwiga mu mashuri ya leta y'indaro kandi atamahera y'ishure asabwe. Rero muri rusangi mu gihugu cose abanyeshure bo mu bwoko bw'abatwa bakoze concours national bangana n'117. Muri abo 103 nibo bashoboye kuronka amanota abaha uburenganzira bwo kuja mu mashure y'inyuma y'ishure shingiro.